Ivyabaye ku munsi mukuru wahariwe abakenyezi hariya mu ntara ya Bubanza, ivyabereye muri Miss Burundi muri demi-finale hariya mu ntara ya Gitega, ivyihiganwa rijanye no gutwara amakinga rigiye kubera mu Burundi, aya n'ayandi ni muri Burakeye kuri uyu wa mbere, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa mbere, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Bubanza ahabereye umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025, aho rero abanyagihugu benshi abarundi n'abarundikazi bari bagiye gushigikira abakenyezi hariya mu ntara ya Bubanza kugira ngo bahimbaze umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Ku civugo umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cacu. Uburundi kuri uyu wa 8 itariki 8 z'ukwa gatatu 2025 bwarifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ibirori rero bikaba vyabereye hariya mu ntara ya Bubanza, bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatera iteka ivyo birori byo guhimbaza uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Bucumi Emerance arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yamenyesheje ko leta y'u Burundi igeze ku ntambwe ishimishije mu iyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi n'umwigeme, aho rero ashima ko ibitigiri vy'abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo vyongereje, hakanashingwa ibanki y'abakenyezi hamwe n'umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Bucumi Emerance akamenyesha ko iryo huriro ry'abakenyezi rigiye kubandanya ryigisha inyigisho zijanye no gukomeza umubano mwiza hagati y'ababubakanye hamwe no ku muryango ari wo igihugu gishingiye ko. Yamenyesheje kandi ko iryo huriro rigiye guhagurukira cyane indero y'ugwaruka, ryongere rihimirize abigeme kwirinda inda z'indaro. Nayo umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye mu ijambo nyamukuru ry'urubanza yamenyesheje ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ari akaryo ko kwirimbura kugira ngo barabe aho bagejeje ibikorwa vyo guteza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse. Umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko abarundi bamaze guha agateka abakenyezi, ndetse bikaba biri mu migenzo n'imico y'abarundi, aho mbere umukenyezi bamwita inarugo. Yaboneyeho guhamagarira abagabo gushigikira abakenyezi mu migambi y'iterambere kugira ngo intererano yabo mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu ibandanye yigaragaza. Ako kamo umukuru w'igihugu yateye n'abafundi b'indimo rero, abarongoye amashengero, amashure, amabanki, amashirahamwe afasha mu migambi y'abene gihugu hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye zo mu gihugu. Umukuru w'igihugu rero akaba kandi yasavye amabanki gusanga abanywanyi bayo ku kivi kugira ngo babapfunyirize urugendo. Ivyo rero ngo bizotuma ayo mabanki abona abakeneye ingurane zo kurangura imigambi y'iterambere n'abandi bakwiye kubanza kwigishwa. Umukuru w'igihugu akanasaba ayo mabanki gushiraho umugambi wo kwigisha abanywanyi bayo ingene bategura imigambi neza kugira ngo ntibasubire kuba imigambi ibura ingurane kubera itegurwa nabi ry'imigambi. Umukuru w'igihugu akaba yanasozereye ijambo ry'ibashimira bene gihugu bo mu ntara ya Bubanza kukungene bakiriye, mbere akaba yabise abanyamugisha, kuko rero ngo mu gihe c'ibirori haguye imvura igihugu cose cari kinyotewe cyane. Yaboneyeho kumenyesha ko yizeye ko igihe igiye kubandanya igwa mu gihugu cose, na cyane cyane muri kino gihe imirima ikeneye imvura. Umugwi wa mbere w'abakobwa bagiye kubandanya mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma muri Miss Burundi waramaze kumenyekana mu birori vy'amahiganwa yabereye hariya mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu bigeme 60 rero, abigeme ba mbere 20 abaratowemwo 10 ba mbere baronse uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri gishira ca nyuma demi-finale c'ihiganwa rya Miss Burundi uyu mwaka 2025. Ni birori rero vyabereye hariya mu ntara ya Gitega mu Hotel Sunrise
kuri uyu wa gatandatu nyene ku munsi mukuru wahariwe abigeme n'abakenyezi mu Burundi. Nk'uko bitegekanije rero igice ca kane gishira ica nyuma kizoba mu mice itatu, umwe wose urimwo abigeme 200, iyindi mice ibiri isigaye izotorerwa Ingozi hamwe n'i Bujumbura. Abigeme 30 gusa rero akaba aribo bategekanije yuko bazoshika mu gice ca kabiri gishira ica nyuma nk'uko twari twabibamenyesheje, ndetse nk'uko tubisanga no ku rubuga X rw'iryo shirahamwe risanzwe ririko rirategura ihiganwa rya Miss Burundi. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata kijanye na sport. Uburundi bugiye gusubira kwakira ku nshuro igira gatatu higanwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga mu bigeme. Ni nyuma yitunganwa kuri uyu wa 9 Ntwarante 2025 yihiganwa ryo gusiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu mu kugurura umwaka wo gusiganwa ku makinga mu Burundi. Ivyo birori rero vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Ababaye abambere bakaba bagizwe ahanini no gwaruka rusanzwe ruriko rukurikirana inyigisho zijanye n'ugo rukino. Bernard Ntagumuka arongoye ishirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi FBC akavuga ati uno mwaka harimwo akabijya kanininya. Ngibi rero ibimenyetso atanga ngo hari abakiri bato 8 bariko bakurikirana inyigisho zijanye no gusiganwa ku makinga. Ica kabiri naco ngo abo bakiri bato bitavye ihiganwa abahiganwa n'abandi inyuma y'amezi 3 bari bamaze mu nyigisho. Ica gatatu ngo mu bigeme babiri ba mbere bari bavuye hari abavuye mu bari mu myimenyerezo. Ica kane naco ngo mu bahungu uwa mbere n'uwa gatatu bakaba bavuye mu bari mu nyigisho ziriko zitangwa Ingozi zifasha mu mugongo n'ubuserukizi bw'u Bufaransa mu Burundi. Ica gatanu ngo mu gihe rero ngo hahora haba ihiganwa rimwe gusa ngo kugira ngo hatogwe abaserukira u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu. Uyu mwaka rero ngo bitanguye kare ngo kandi hazoba amahiganwa menshi. Ivyo birori vyarimwo imanza zibiri, kugurura ibikorwa vy'ihiganwa ry'uno mwaka hamwe no guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi nk'uko twari twabibamenyesheje. Uburundi buheruka gutogwa rero mu bihugu 9 biserukira Afrika mu nama nkuru zirimwo ibihugu 54 ku rwego rw'isi mwishirahamwe ryo gusiganwa ku makinga ku isi. Umurundikazi Sandra Kinyovyi niwe yarungitswe rero n'iryo shirahamwe. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bashikiranganje bujeje inkino Jacob Riziki akaba yamenyesheje ko leta y'u Burundi iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa mu bigeme ryame ritungana n'u Burundi ku rwego rwa Afrika. Ivyo rero ngo igihugu casabwe bikenewe ngo biriko birakorerwa ko kugira ngo iryo higanwa rizohore ryakirwa mu Burundi. Muri iryo higanwa abigeme bazungurutse incuro 6 uva ku kibanza citiriwe incungu ya demokarasi aho bita kwa Ndadaye ukamanuka ibarabara ryitiriwe uwa mbere Munyonyo abakadugana Lycée du Lac abagakatira ku hoteli Source du Nil abakabona gushika aho batanguriye. Abahungu nabo rero bazungurutse incuro 200 ico kibanza nyene. Ngo naho rero hari abatemvye ngo kubera gucanako canke kunyerera ngo nta wakomeretse, ihiganwa ryagenze neza cyane kandi bakaba bitegurira kwakira iryo higanwa mpuzamakungu ry'abasiganwa ku makinga ku rwego rw'abigeme hano mu Burundi. Ano makuru tuyabandanirize kandi tuvuga ibijanye n'umunsi mukuru wari wahariwe abigeme n'abakenyezi ku wa 8 Ntwarante 2025 aho mu Burundi abantu batandukanye hirya no hino bagiye bagaruka kuri uyu munsi mukuru. Aho rero twagomba kubashikiriza ivyavuzwe n'umupastori akaba kandi umukozi w'Imana Apotre King Dieudonné akaba yagize icashikiriza ashira ubutumwa bwiwe ku rubuga rwa Facebook ariko yipfuriza umunsi mukuru abigeme, ariko yongera akebura bamwe ngo badakwiye guhimbaza uyu munsi mukuru. Aho rero Apotre King Dieudonné akaba yagize ati ngo aho nawe uravuga ngo uri maboko igihumbi wishinga gusongora inzara gusa no gucoresha, uvyuka saa 4 ngo naho nyene ukongera ukamara iyindi saha uri mu mastati Facebook, TikTok na Instagram n'ibindi. Uretse isosi ngo utetse isosi wobeshera uruzi, ucumvye ubugari ngo buba bushinyirije, ukaranze ibiharage biba binuka imyotsi,
uno umwana wavyaye ntazi umugongo wawe ahekwa n'umukozi. Ico ushoboye cyonyene ni kwisiga, kwipodora, kwambara impenereza, ugaca usimbira kuri uyu munsi mukuru ngo urimwo nawe muriko urawuhimbaza. Akagira ati pu hoshi maramara nyabuna ikubita agashi wikorere ko mu mwaka uza uzobe uwo kwishimira. Akipfuriza umunsi mukuru mwiza kuri abigeme bose n'abamama bazima batarononekara. Uwo rero akaba ari umwungere w'ishengero Apotre King Dieudonné, aho yari kakebura abasanzwe basengera mu ishengero iwe ndetse n'abarundi bose abicishije ku rubuga rwa Facebook. Ano makuru tuyarangirize mu makungu na cyane cyane hariya muri Ukraine, aho Uburusiya bumenyesha yuko bwafashe utundi duce hariya muri Ukraine kandi budasiba gutera intambwe bwegera imbere. Ivyo bibaye kandi mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika ziheruka kuhagarika imfashanyo za Ukraine, imfashanyo yo mu bwoko bwa gisirikare, ndetse bakamenyesha yuko bategerezwa kuganira hagati ya Ukraine n'Uburusiya kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Ariko kandi Ukraine ikavuga yuko Vladimir Putin adashobora kubahiriza amasezerano y'agahengwe kuko asanzwe yagiye arasesera amasezerano inshuro nyinshi bari barayagiraniye. Rero Uburusiya bukamenyesha yuko buriko buratera intambwe, ni mu gihe kandi bivugwa yuko abasirikare ba Ukraine bari mu Burusiya bageramiwe hariya mu gace ka Kursk, aka gace kafashwe na Ukraine ndetse Ukraine imazemo igihe. Bakavuga yuko Uburusiya bwamaze kubagota bukabakikuza ndetse bukabasaba kumanika amaboko ku neza yabo canke naho bakayamanika ku nabi kuko bamaze kubazunguruka. Ariko kandi ku rundi ruhande perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky akabasaba yuko mu biganiro bigiye kuba hagati ya Ukraine n'Uburusiya hobaho guhagararira Ukraine kuko Ukraine ariyo yatewe nayo Uburusiya ari igihugu cateye. Kandi Vladimir Zelensky akavuga yuko badashaka amahoro atari amahoro yubahiriza agateka n'ubutaka bwose bwa Ukraine. Musanzwe muzi yuko igihugu cy'Uburusiya cafashe igice kirenga ibice 20% vya Ukraine hariya mu gihugu ca Ukraine. Rero Uburusiya bukaba buriko kandi butera intambwe mu kwigarurira uduce tumwe tumwe twa Ukraine. Turabashimiye mwese mwakurikiranye ano makuru, tubifuriza kugira indwi nziza y'ibikogwa aho muri hose. Imana ibahezagire naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.